2021 BDUSA ryashirahamwe rihurikiyemwo abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika rihamagariye abarundi bose baba muri Amerika kwitabira iyo ndwi yabahariwe mu ntumbero yo kumenya abazogenda bavuye muri Amerika gutegura neza ibikorwa vya BDUSA bizokorerwa i Burundi muri iyo ndwi. Uzogenda avuye muri USA asabye kwiyandikisha kuri Samuel Ndayiragije perezida wa BDUSA ku nimero ikurikira 180 278 2047 canke kuri Ferdinand Bangirinama the chairman ku nimero ikurikira 817 832 33 ubusarimwe kugira bamenyeshwe integuro hakiri kare. Menya neza somene de la diaspora burundese ni kuva kuwa 27 mukakaro gushika kuwa 30 mukakaro 2021. Twiyandikisha turi benshi kugira ngo tugende kwirabira igihugu c'amavukiro.